hora hora nkwinginge hora nkurinda imvura y'urushana hora hora se kibondo hora hora nkwinginge abana baringingwa. Uraheza agiye mu bandi bagabo bose nukuri kuzima. Yo mbega imwe ndakugire gute uzugire gute ndakwinginze hewe hariho umwuzukuru wanje niwe ahora ambwira iyo ndamuhaye utwo kurya ngo bibi ngo urakoze ngo uzoje mwijuru ngo mwijuru wambaye ivyera none nawe munyare uzoje mwijuru nawe wambaye ivyera tuzojana murakoze. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Yimwi ego muraduha twahaye abandi oya naje murampa mahoro ga muvyeyi. amahoro ganaho mahoro cane. Yo reka ndakwicara iruhande. karibu nukuri nawe kano kantu bekaye kano karakarishe ako kantu nukuri karakarishe ako ndakagenda naho mba ngiye hose. Ego muri amahoro rero. namahoro nukuri Imana ishimwe. Ego mugabo jewe samahoro oya nukuri gute urabona ca gitungwa wa musi duhuye mvuye kugura mu isoko ukambwira ngo iyo ntungire n'amezi nkaguhaririza burya ntiwabeshira yari yafise none amagorwa ngize muvyeyi yarapfuye yaraye ivyaye zitatu. hanyuma gantoniya impene ivyare zitatu imwe zibiri zitatu inyana zibiri n'isugura igira gatatu. hanyuma uvuga ngo uragowe. Ingorane mfise siyindi muvyeyi nukuri zirayonka amaberebere agacakama mu wundi mwanya zica zinunuza zitaronka na tubiri. none amagorwa mfise nayo aha rero narabonye ubwatsi hamwe ku mucamo hamwe ku cogo ntimunyare ndazi nukuri ni nta kibi ndamukorera cotuma mpana tubiri aha ndakwinginze nukuri ndakwinginze aha nico kinzanye muvyeyi nukuri ndakwinginze umpe n'akaganda na kamwe ndabe yuko nukuri noyiha nkaraba kwizana amaberebere nta kindi kingenza. erega ntoniya wewe ubura ico nafise kurya so wawe twari twaragendanye aho urukaba uri mu muryango none ga yemwe wowe uri ico nafise uraza uteme n'ukuri kose nta ngorane. uraheza agiye mu bandi bagabo bose nukuri kuzima. Yo mbega imwe ndakugire gute uzugire gute ndakwinginze hewe hariho umwuzukuru wanje niwe ahora ambwira iyo ndamuhaye utwo kurya ngo bibi ngo urakoze ngo uzoje mwijuru ngo mwijuru wambaye ivyera none nawe munyare uzoje mwijuru nawe wambaye ivyera tuzoja. hora hora nkurinda imvura y'urushana hora hora nkwinginge abana baringingwa mama hora murima w'isangi dusangiye n'Imana mama hora hora nkwinginge. mbega urukundo rw'Imana yacu rwo ruharuse rangurika rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rushikayo rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngwinduha turuhure mbere na wamwa nawichangazi rwatumye mwakira. Inshuti bakundwa dukunda gusangira kino kiyago citwa twibukanye ijambo.
Ego nari ngomvye kubaramutsa ubugira kandi nezererwa bakunda kudukurikira muri kino kiyago cacu. No musi rero turagomba kuyaga ku kiyago citwa ijambo ryitwa kwinginga. Ijambo kwinginga usanga rishobora gusigura amajambo menshi. Naragerageje kuganira n'abatari bake kugira ngo bashobore kusobanura neza iri jambo insiguro yaryo, ariko usanga atari ibintu vyoroshe kuko rivugwa mu buryo butari bumwe. Raba nk'iyi video tumaze kumva, izi video tumaze kumva mwabonye aho ritwereka yuko kwinginga ari ikintu umuntu akora mu gusaba umuntu yubashe, ni ukuvuga umuntu asaba aciye bugufi kandi akitonda neza kugira ngo ashike kuco ariko ararondera. Bikagaragara neza rero kwinginga ko ari ugusabana icubahiro c'uwo muntu uri kurasaba, werekana icubahiro c'uwo muntu uri kurasaba. Hanyuma kandi kwinginga biragaragara nyene, kandi twabonye ngene uhoza umwana wiwe nawe amwinginga. Biragaragara kandi uwukunda nawe nyene yuko ushobora kumwinginga. Vyerekana yuko umuvyeyi rero akunda umwana, abonye ariko ararira urabona ingene yaje akamwinginga, akitonda akamwinginga, akamuririmbira. Rero iryo jambo rero turyumvise rero urumva ko ari ijambo ridasanzwe, ijambo kwinginga. Niryo rero tugiye kuganira ko mwabonye iryo jambo ico risigura. Mwamaze kubona yuko akenshi rikunda gusigura igihe umuntu ariko arasaba ikintu akeneye kandi akagisaba mu bwitonzi kandi akagisabana umwete, vyerekana ko ari ukwinginga. Rero twabonye n'ingene umuvyeyi yinginga umwana wiwe abonye ko ariko ararira, kahise akamwinginga ati hora nkwinginge, hari n'abaravuga ngo yacu ntera intimba ngo niyo mfise irabaye. Uyu nawe urabona yamwingingwa ngo abana baringingwa. Iryo jambo rero kwinginga rero niryo tugiye gusangira muri kano kanya. Hanyuma dusanga ari ikintu kidasanzwe. Iri jambo rero mbega rikubwira iki wewe uri kuratwumviriza? Rirakwereka yuko wewe utwumviriza uri umuntu adasanzwe. Mu gihe iri jambo woryumviriza neza uza gusanga uri umuntu adasanzwe. Nuko rero ntatebeje, reka dusome ijambo ry'Imana twumve ico ritubwira bijanye n'ukwinginga. Akenshi mbere benshi iri jambo turizi mu kwinginga Imana yacu, turayinginga mu gihe tuyisaba. Reka dusome twumve ikete Pawulo yanditse, ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto. Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ni igice ca 5, turahera ku murongo wa 20. Haravuga hati nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo, Imana isa n'iyibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Aha rero mbega igitangaza kiri muri iri jambo ni ikihe? Iyi Imana tuzi, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yakoze ibitangaza, Imana yigaragaje mu buryo budasanzwe, Imana yakoze ibihambaye, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege akaza akadupfira, agapfira ku musaraba kugira ngo dukire dushobore kuronka ukugororoka. Igaheza iyo Mana ko twumvise yuko kwinginga ari ikintu umuntu akoresha kuwo yubashe. Ibaze nawe Imana ingene yinginga ikabicisha muri Pawulo agaheza rero agasohora ivy'Imana yakoze. Imana yinginze icishije muri Pawulo, irakwinginga wewe. Urumva ko kantu, urumva ico kintu gushigaho twebwe ibiremwa Imana yaremye iheze ikatwinginga, kandi twumvise yuko umuntu yingingwa aba ari umuntu yubashe, aba ari umuntu w'icubahiro.
ariko kandi twabonye kandi yuko n'umuvyeyi nawe aheza akinginga umwana wiwe mu gihe abonye yuko umwana atanezerewe, abonye umwana wiwe ari kararira, abonye umwana wiwe bimeze ukundi, araheza akamwinginga akamubwira ati hora nkwinginge. Niko n'Imana yacu nayo idukunda. Twagerageje kuririmba urukundo rw'Imana. Ubwo rukundo rw'Imana abantu benshi ngo baragerageza ukugira ukuntu borusigura, barabura ukuntu borusigura, baravuga yuko ngo naho ivyatsi byose ngo bobigira amakaramu y'abanditsi, naho ngo ibiyaga byose tubona vyocika irangi ryo kwandika, abantu ngo ntiboshobora kwandika urukundo rw'Imana. Kandi biragaragara iyo Mana yaturemye, dukuye mu busa, duhora tubona yuko Imana mu kurema abantu ngo yemeye ikigora igahitana ibumba, ikaribumbabumba, imaze kuribumbabumba ngo hakavamwo ikintu gisa n'umuntu, hanyuma iyo Mana igaheza ikahuhiramwo impwemu zayo, hagaca havamwo umuntu ashobora gutambuka. Ibaze ibindi byose Imana iri kwirabirema, yaravuga iti inyoni nizibeho, yaravuga iti ibikoko kanaka nibibeho, yaravuga iti ibi nibibeho, ariko mu kurema umuntu imuheza ico cyubahiro ibanza kurondera ibumba, irabumbabumba neza, iraheza ihuhiramwo impwemu zayo. Ibaze nawe ubwo rukundo Imana ikunda abantu. Nukuvuga yuko rero naho ngo boharura mu buryo bungana gute, ngira ngo uwagize ijya ndirimbo nibaza yuko hatari bwaboneka amaordinateri, ngira ngo nayo nyene naho boruzana amaordinateri yo ku isi yose ntiboshobora kwandika urukundo rw'Imana, ntiboshobora kurutahuza abantu. Naka turiko turiga ko nakantu gatoya, ariko ni ikintu kidasanzwe kandi kininiya, ariko nagace mu vyerekana urukundo rw'Imana. Imana rero iraheza iravuga iti, iringinga, ica muri Pawulo iratwinginga ngo ikeneye yuko turonka twuzuza kwa kugororoka tukavamo umuntu mushasha. Urumva ico kintu kidasanzwe Imana yatugiriye. Reka dusubiremo tugasome neza aka kantu, dusubiremo tugasome neza, wumvirize ico Imana idushakako. Umwe atigeze, turahera ku 200, so umurongo wa 200 uravuga uti, umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Imana rero ihitana umwana wayo atigeze akora icaha na rimwe, atazi icaha icarico, atazi gukora icaha, atanakaza k'icaha korangwa kuri we, atanakantu gatoya kangana gute korangwa kuri we, imuhindura icaha kugira ngo natwe rero idukuremwo, iduhinguremwo ukugororoka kwayo. Murumva ikintu kidasanzwe, murumva uko rukundo Imana idukunda kugira ngo iduhinguremwo ukugororoka, kandi ukugororoka kudasanzwe biciye mu mwana wayo. Hanyuma rero urumva ko itwinginga, wavyumvise ingene Imana itwinginga. Wumvise wowe nyene uriko uringirwa n'Imana, wiyumva gute? Wiyumva gute Imana iri kwirakwinginga? Kandi twumvise ko ari ikintu umuntu akoresha ku muntu abona yuko afise icubahiro, cyangwa akumva yuko aciye bugufi imbere y'uwo muntu, niko kwinginga. Ariko Imana ikabikoresha kuri twebwe ibiremwa vyayo. Ayo majambo yumva gute? Iyumvemwo yuko udasanzwe, iyumvemwo yuko ufise agaciro, iyumvemwo yuko uri uw'agaciro, gukundwa n'Imana. Iyo Mana ikakwinginga igusaba, kuko twumvise ko ari gusabana ubwitonzi, usaba umuntu ubona yuko afise icubahiro. Rero Imana iratwinginga ngo duhinduke tubemwo abantu bagororotse, abantu bayigororokeye. Urumva ko Imana idukunda? Muravyumva mwe muri kubatwumviriza? Umviriza, twabisomye mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ico nobabwira, mumenye yuko muri abantu b'agaciro. Muri abantu b'agaciro gute? Kubera Imana ibinginga. Imana ngo iratwinginga iciye muri abo basavyi bayo, iciye muri Pawulo, iciye no mu basavyi bayo bubu. Pawulo ntagiza kubidusomera ivyo, tubisomerwa n'abandi bantu. Urumva rero ko Imana igukunda.
hariho igihe usanga abantu bihebuye, abantu bakavuga bati jeho karabaye ndagowe, abantu baranyanka, abantu ntibankunda, meze gutya na gutya, ndumukene, ndi ruhebwa. Oya, menya yuko uri w'agaciro, menya yuko udasanzwe, Imana iragukunda, irindi ishobora kukwinginga, none urarizwa niki? Nturire umenye yuko uri umuntu w'agaciro, umenye yuko uri umuntu adasanzwe. Imana rero mu kugira irinde ikwinginga nuko igukunda. Imana iradukunda. Hanyuma iyo Mana yatanze umwana wayo w'ikinege, Imana irabiti aba bantu sino bahiba kucyo ngo bagende gutyo, irabona yuko twara abanyavyaha, twarabo gupfa rubi, ariko Imana itanga umwana wayo. Cyo gituma ijambo ry'Imana ribivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 umurongo wa 16 baravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ngo ntazapfe rubi, ariko ngo azahabwe ubugingo budashira. Nuvyerekana urukundo Imana yadukunze. Imana yaradukunze rero urukundo rudasanzwe. Mwabonye ico ijambo kwinginga rivuga. Mwabonye ijambo kwinginga rivuga. Hanyuma rero Imana ikatwinginga, ikinginga wewe. Uhamagariwe kumvira iyo Mana. Uhamagariye kumvira iyo Mana ko ikuronderamwo ukugororoka. Ikuronderamwo ukugororoka, nta kindi kwingingira ndetse ukugororoka. Kugororoka no kuvuga yuko ari ukubavanura n'ivyaha. Ivyaha tukabihindura ubusa, ivyaha tukabavanura navyo. Tukarondera ahubwo gukunda iyo Mana. Nimba iyo Mana ishobora kutwinginga, erega riko duhamagariwe kuyinginga. Kuyinginga kugira ngo twinjire muri uko kugororoka ituronderera, kugira ngo tugororokere Imana yacu. Ze duhabwe bwa bugingo budashira. Urukundo Imana ngo yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ngo azahabwe ubugingo budashira. Nayo majambo rero twako turasangira amajambo ajanye no kwinginga Imana yacu. Kwinginga Imana idukunda. Iyo Mana kandi nayo ishobora no kutwinginga, urumva ko atari ikintu gisanzwe. Kwinginga nakubwiye ko nabajije abantu batari bake igirije ijambo kwinginga icyo risigura. Ego sinarose insiguro zimwe, muga biragaragara neza yuko kwinginga, winginga usaba umuntu ubona yuko ufitiye icubahiro, ubona yuko agufitiye icubahiro, ubona yuko ari umuntu wubashe, nuvuga ko waciye bugufi, cyane umuntu ukunda nawe nyene uraheze ukamwinginga mu kumusaba ikintu. Mwabonye muri ya video ingene urya yaje asaba ahazo tema ubwatsi akinginga, akabanza kwinginga. Uriya mukenyezi kandi mwabonye ingene ahoza umwana wiwe mu kumwinginga. Imana nayo iradukunda, turabana b'Imana. Nuko rero ayo niyo majambo numvise bari dukwiye gusangira kuri uno munsi. Ijambo ryo kwinginga mwaryumvise ritwereka urukundo Imana idukunda, ingene ngo itwingingira muri bajyasabye bayo. Yaca muri Paulo igaheza ikatwinginga kugira ngo turonye ko kugororoka. Nukuva ko Imana ahanini yatubwira ati va muri ivyo vyaha, hebe ivyo vyaha ndabinginze mw'abantu banje, hebe ivyo vyaha ndabingize bana banje, ndabingize ngo muve muri ivyo vyaha kugira ngo mwakire ukugororoka biciye muri Kristo Yesu. Urumva ko iyo Mana idukunda. Nishaka ko tuja mu vyaha. Ivyaha murazi uko ari ingorane, ivyaha birimwo urwanko, ivyaha birimwo inzigo, ivyaha birimwo amacako, birimwo ubusumu, bwicanyi n'ibindi vyinshi by'ubukozi bw'ikibi. Ivyaha murazi vyari byo turabibona mu vyagezwe vy'Imana. Nukuvuga rero Imana itwingingira ngo tube muri bijya vyagezwe vyayo nkuko yabitanze, hama tubibemwo kandi tuvyubahirize kandi dukore nkuko Imana ibishaka. Nico Imana itubwira mu kwinginga. Imana ikomeze kubahezagira abaduteza amatwi. Iryo niryo jambo ry'uno munsi twibukanije muri uyu mwanya. Imana ikomeze kubahezagira. Murakoze. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose, mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana.